Diyoseze nkuru ya Gitega iri kumwe na diyoseze ya Estati yo mu Budagi ziri mu gikorwa kidasanzwe cyo kumenyekanisha ubuzima n'inyandiko vya Patiri Michel Kayoya. Patiri Michel Kayoya yavuka muri diyoseze nkuru ya Gitega, akaba yishwe mu bwicanyi bwo mu 1972. Ibitabo vyose yasize yanditse n'ibikorwa yaranguriye aho yagiye arazezwa amabanga atandukanye mu myaka 9 yamaze ari umusaseredoti, haba muri diyoseze nkuru ya Gitega canke muri diyoseze ya Muyinga. Eka mbere n'inyifato yerekanye mu misi we ya nyuma aho yararindiriye gushengera ibukama kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 15 Rusama, aho yarapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega ari kumwe n'abandi banyororo barindiriye kwishwa, ngo yagumye yerekana ubutwari bwiwe ko yari umuntu w'Imana abushitse. Ivyo ngo bibonekera mu nyifato yagumye yerekana aho yagumye aremesha abo bari bafungiwe hamwe mu kubafasha kuririmba no kubiregesha. No ku munota wa nyuma yaragiye kugandagurirwa ko yaronse akanya ko gusabira imbabazi abasoda bari bagiye kumurasa, aranabahereza umwambaro wiwe kugira ngo bazomushikiririze umusenyeri mukuru. Ivyo rero bikaba biri mu vyatumye hatanguzwa urugendo rurerure rwo kwihweza ko Patiri Michel Kayoya yoshigwa mu gitigiri c'aberanda. Michel Kayoya yari yateye akamo avuga ati Barundi mwese muve hasi, abagabo, abagore, ugwaruka, duhe Burundi bwacu amahoro. Muve hasi duha Abarundi bose umukate, uvuga Murundi wese aronka icarya. Duhe ugwaruka rwacu iterambere rikwiye, tururere, tugwigishe, turuhe indero nziza. None ntimusoma vyanditse muri ivyo bitabo. Yari umusaseredoti akabwira abakristu n'Abarundi ati ukwemera kudaserukira mu muvukano no mu gufashanya, ukwemera kutarengera ivyiyumviro vy'ugwango vy'amacakubiri no kwikekana, ntibishobora gufasha igihugu n'abantu gutera imbere. Yandika ivyo bitabo abona yuko mu Burundi ivyo vyiyumviro vy'amacakubiri biriko birakwiragira mu bantu, kandi noneho vyari bimaze no kugira ingaruka mbi zimwe zimwe ziboneka. Akagira ati rero n'abakristo bishimikije ukwemera barashobora kurwanya ivyo vyiyumviro, ati kandi ataterambere ribonetse Abarundi bazoguma muri ivyo vyiyumviro. Ari naco gituma rero yashaka yuko Uburundi twobuteza imbere. Ivyo nivyo vyiyumviro rero bafatiye bavuga ati nivyo ko yarakwiye kumenyekana kuruta. Rero turibaza yuko muri ibi bihe turimwo ivyo vyiyumviro vyiwe vyoshishikara bidufasha, kuko amahoro n'ubu twese turakeneye, mugo sinzi yuko Abarundi tuviriye hasi rimwe ngo tuyasasagaze kandi tuyakomeze. Abarundi bose barakeneye kurya, barakeneye umukate, mugo sinzi ko Abarundi twese tuviriye hasi rimwe ngo umwe wese aronke ico afungura. Kugwaruka rwacu rwiga rugatera imbere, rukaba incabwenge, rugateza imbere igihugu cacu, sinzi ko ivyo Abarundi twese tuvyiyumvamwo kumwe. Mbere no kuri ico ciyumviro twoshiramwo niki c'amatora, kuko naco nyene kidushikana ngaho. Uburundi twubaka nubwo Burundi umurundi wese aba afise amahoro, aba atekaniwe, akagira icarya kandi agashobora vy'ukuri kwiteza imbere. Twasubije hamwe tukarengera iki kibazo c'amacakubiri mu Barundi, kandi tukabaho mu kuri, tukagendera mu kuri. Rero umwizero uriho, kuko ivyo tukora n'Abarundi nyene n'abaronse ibiganiro babidusavye.
muti none iciyumviro co gushira Patiri Michel Kayoya mu gitigiri c'aberanda coba caje kivahe? Ni gikorwa c'umukama, ni gikorwa ca mutima mweranda. Patiri Michel Kayoya abambere na mbere bamudukundishije bakamutwibutsa ntibavuye ngaha mu Burundi, bavuye inyuma y'igihugu. Abamumenye, hari n'abamumenye de son vivant, ndabona abo bafashanije urugendo rwo arabigisha barezi nko mw'isomero ntoyi, yarabaye Buraya, twavuze umwanya yamaze mu Bufaransa, à Lille, ariko cane bijye bitabo vyiwe aho bimariye guhindurwa mu zindi ndimi bigashikira benshi bashoboka, benshi baramumenye baratangara basomye ibijye bitabo vyiwe, n'igihe bumvise ko bamwishe benshi baraguye mu gahundwe bati yemwe abo Barundi nabaki bica umuntu nk'uyu. Urumva rero ko yaramenyekanye, arakundwa, abantu bagumana muri bo ikintu cyo bafasha ko umunsi uri izina by'ukuri yoja habona ukurikiye neza intahe by'ukuri yashinze cane muri rya minsi 3 y'imbere yuko apfa. Urumva ko ari intahe y'agatangaza y'umuntu w'Imana mu mpande zose. Ndareka ivyo yari yamaze kubura nk'umuhanuzi bikaranguka, urukundo rw'igihugu, urukundo rw'Eklezia n'ibindi. Mu nyuma harabonetse n'abandi basuku b'umukama, n'abandi bashinga intahe y'ukwemera kwabo, abajya abana bibuta nabo nyene baramenywe cane, iyo ntahe yabo irashika kure cane. Harabana bagira bati yemwe abo by'ukuri boba beranda, boshirwa mu beranda. Uko rero haguma haboneka bagira bati ababoba bati emwe nababwiye ko ni gikorwa c'umukama koko, niho rero haba mbere n'abagira bati turashigikiye ico gikorwa kuko ni gikorwa mbere gisaba uburyo bwinshi, kumbure twebwe kubishaka bidakwiye, hakenewe n'ubwo buryo. Haraboneka rero n'abashigikira ico gikorwa kugira ngo gishobore guca kija mu ngiro, nako twoja ku mavi kugira ngo igikorwa c'umukama kikaranguka. N'abandi mbere, abandi beranda turabafise benshi ngaha mu Burundi bazoheza babandanye. Co kimwe na Mama Salome, umwe mu babikira bo muryango mweranda w'i Nazareti wasize utangujwe na Patiri Michel Kayoya, nawe nyene aratubwira uko yabonye Patiri Michel Kayoya. Jewe Patiri Michel Kayoya ndamuzi, kandi ndamuzi nkiri muhira yaraza kwinjira mu muryango wiwe. Patiri Michel Kayoya natanguye kumubona mu mwaka w'1965, yari umusaseredoti mushasha, yari yaje kw'isata c'Imumuri, ariho nari nagiye gusengera. Yari yaje gusigaranira Patiri mukuru wa paruwase mushasha kuko we yari yagiye mu bundi butumwa bumuhamagaye. Abakristo bamubonye atamaje mu isengero bavugana buke ngo mbega umupatiri nuwahehe. Patiri mukuru amaze kumubashikiriza, abakristo bamubwiye bati muvyeyi nugende udusigaranye iciza gihimbaye. Patiri Michel yaciye abasomera imisa, ahejeje gusoma inkuru nziza yaciye abigisha inyigisho y'inkoramutima, ariko rero yarashimikiye kurwaruka ababwira kwitwararika kazoza kabo kuko aribo kazoza ku Burundi n'Eklezia. Arababwira ati rwaruka nimukunde gusenga kuko mu gisabisho niho muronkera umuco wo kumenya ico mukora hamwe n'ico mworeka. Nimwubaha abavyeyi, mwisunge kumenya kahise ku Burundi, nimwihatire kwiga mu b'incabwenge
mumenye kubungabunga igihugu cabibarutse gishobore gutera imbere, mwongere mutere imbere ku mutima no ku mubiri. Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira nawe nyene yisunze ivyiyumviro biri mu bitabo vyasizwe na Patiri Michel Kayoya, akaraba n'imyaka ivyo bitabo vyanditswemwo. Avuga ko Patiri Michel Kayoya yari umuntu adasanzwe mu kunywanisha abantu. Ivyo vyose ababubahwa bashikirije twarabironse tubihawe namwe. Uyu mumama ndamuzi, turiko turakorera ku ruvubu rwa Karusi kuri kiya gitarugwa bita kera Pompeke, turiko turakorera imashitsi, turiko turakorera hitwa imuremera Nyabunyuvu hariya mu Mwonga bakunda kurima imyumbati n'umuceri, turiko turakorera hitwa Mutobo hajya hafi ya Sanctuaire Tambo. Ababikira urya rimwo misi yose yadusanga ku ruvubu Mashitsi. Ikibazo cari kimwe, muradutorera Patiri Michel Kayoya. Misi yose yama yatonze ku ruvubu kandi yaza n'amaguru agasubira inyuma n'amaguru, n'abakiri bato bamuherekeza rimwe na rimwe. Nta mpuzu ziwe mwabonye. Abasoma ibyo bitabo vya Patiri Michel Kayoya ngira ndababaze yuko mwabonye ko iki gitabo Sur les traces de mon père yacanditse mu 1968. Iyo myaka jewe narayiravye nsanga harimo icigwa gikomeye. Igitabo ca kabiri Entre deux mondes yacanditse mu 1970. Imyaka ibiri idasanzwe mu buzima bw'igihugu no mu buzima bwo kwicana mu bya politike, cyane cyane biraba iby'amoko, iby'imiryango. 68 hari hahejeye kuba 65, 70 hari hahejeye kuba 69, ariko 70 haca hakurikira 71 ico mu Burundi cateye ingorane kandi ciswe abatutsi b'abanyaruguru bashaka gukura umukuru w'igihugu Micombero, bayitira kudeta ngo irongowe na komanda Jerome Ntumburanye. Ariko 69 hari haje kuva abasirikare b'abasoda bavuye kwiga mu Bubiligi bakomeye, bahejeje amashure kandi bahejeje akademi militaire. Bamwe bitwa ba komanda Karorero Charles w'Ikiganda Muramvya, hariyo baza yundi Mathias, bari bahejeje kwiga baratashe ngo bashaka kugira kudeta. 65 abadepite batowe mu gihugu cose, hasigaye abahutu babiri gusa, abandi bose barapfuye. Muri abo bapfuye ngira mvuge ko president wa Sena yarishwe, premier vice président wa Sena yarishwe, deuxième vice président wa Sena yarishwe, président wa Assemblée yarishwe, premier vice président wa Assemblée yarishwe, deuxième vice président wa Assemblée yarishwe, n'abandi bose yo mu gihugu. Ibi bitabo byasohotse mu gihe kidasanzwe, ahubwo Patiri Michel Kayoya yaje tumuvuga ko jenda mwise l'homme courage. L'homme courage yubahuka kwandika ibintu bihambaye mu bihe by'igihugu kidasanzwe. Arishwe umuntu mugabe ibyiyumviro vyiwe vyagumye bisomwa. Twamenye Michel Kayoya kubera ibitabo vyiwe. Aho Igitega twakoreye abavyeyi bakuze bose, abakozi ba leta bakiriho bemeye kuvuga, abafonctionnaire ba kera bemeye kuvuga, nta numwe atavuze ubuzima bwa Michel Kayoya. Ntawovuga neza ingene Michel Kayoya ameze n'ivyo yiyumvira adasomye ivyanditse, kuko il était précis, il était clair,
Il était clairvoyant. C'est un prophète, un homme pour l'humanité. Mais d'abord, un homme de mon peuple. Un homme avec mes frères. Mwabivuze banyakubahwa. Aya majambo arakomeye. Yaba dusoma, hanyuma yaba dufite ibihugu bikunda abanyagihugu. Uyu muntu ntiyari ukwicwa. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, akaba ari umwe mu baregwa ba Patiri Michel Kayoya, nawe ngene aratwiganira uko yamubonye. Padiri Michael Kayoya no kumumenya nk'umuntu atakindi camuraza ishinga atari amahoro ashingiye ku iteka n'itekane ku barundi bose. Ugiye kuraba ingene yakora, jewe ndamuzi mu seminari Mugira twarabanye umwaka umwe ayobora iyo seminari mu mwaka w'1969 gushika mu 70. Mugabo ndamuzi kandi mu byo nasomye hirya no hino kuri we, usanga ari umuntu yashira imbere bene wabo, abantu bene wabo, akabitangira muri byose na hose, akipfuza umuntu yishira kizana yigenga, mugabo kandi agendera muri ubwo buntu bwiwe mu kubaha no kubaha abandi. Yari umuntu agerageza gutegereza umuntu wese yuyumvira. Michel Kayoya yari umuvyeyi, je ndabizi kuko nababwiye yarambereye umuyobozi mukuru mu seminari ntoye y'Imugera. Naramubonye mu buvyeyi cyane. Hanyuma kandi maze gukura ngasoma narategereye uragwiwe. Nagira ndakubwire umubaro nagize nshiye hajya ku Ruvubu mu mwaka w'1972 ni itariki ndayibuka, itariki 18 twa gatandatu dutashe. Hanyuma nkamenya yuko ariho Michel Kayoya bamugandaguriye. Byarambabaje. Yishwe akiri muto, afite imyaka 38. Imyaka umuntu abashikiriye afise inguvu zangenegwa kugira ngo akorere igihugu. Muze mumenya yuko iyo wishe ugwaruka uba wishe kazuza k'igihugu. Mwabarundi n'abarundi kazi mwavutse mu ntango z'ikinyenjana canke mu nshiro burya myaka y'inshiro y'ikinjana giheze, mumenye yuko uburundi buzoko mu bwiyumvira. Nimwabandanya muja muri arya manyembwa twe twakuriyemwo, mbere bamwe akagiramwe uruhara muzo muri ko muri ico Burundi. Nimwagira muti karya kabi na kabibi twarakumvise, twarakabwiwe, turakarenganye, mukabona uburundi bw'imbere, muzosanga uburundi mukigize ya paradizo twama twipfuza, twama tuvuga. Kajya kamu rero bavuga bati Michel Kayoya ate urwaruka niko kandi kazokwama gafise aho gashingiye igihe cyose, kuko buriya ushaka kubaka igihugu ucubakira kugwaruka. Patiri Michel Kayoya yari yavutse ku igenekerezo rya 8 Kigarama mu mwaka w'1934 muri paruwasi ya Kibumbu muri komine ya Kayokwe iri mu ntara ya Mwaro. Akaba yari yatiwe mu mabanga y'ubusaseredoti ku igenekerezo rya 8 mu Kakaro mwaka w'1963. Mu mabanga ya mbere yashinzwe yarabaye vikeri wa paruwasi, araba n'umwibutsamana ku ishure ryisumbuye ryo mu Rusengo muri komine ya Ruyigi. Ico gihe intara ya Ruyigi ikaba yari muri diocese nkuru ya Gitega, aho mbere yari yaronse n'akajya ko gutanguza ikigo ndangakaranga co mu Buyogoma kije guteza imbere ubumenyi. Inyuma yaho akaba yaciye arungikwa mu gihugu c'Ubufaransa kubandanya ivyigwa. Amaze kugaruka i Burundi yarashinzwe amabanga yo gukurikirana imihari ndangurabutumwa, aho mu mwaka w'1967 yaciye agenwa kuba umuyobozi w'iseminari ntoyi y'Imugera, amabanga yaranguye gushika mu kwezi kw'indwi 1970. Aho naho akaba yaciye arungikwa muri diocese nshasha ya Muyinga kugira ngo ashobore gufasha guteza imbere ubutunzi bw'iyo diocese bwarabwifashe nabi muri iyo minsi. Aho naho nyene Michel Kayoya ngo yarakoze birashimwa, nubwo nyene bitatevye kumukwegera ishari mu bapatiri bagenzi we bari kumwe muri diocese ya Muyinga. Ivyatumye mbere musenyeri wa diocese ya Muyinga y'ico gihe afata ingingo yo kumusubiza muri diocese ya Gitega yari yaje avamwo, diocese atamazemwo n'imisi mikeyi kuko yaciye agandagurwa ku igenekezo rya 15 Rusama
umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972.